Tarsis Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mw'ibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga, duhamagare cyangwa utwandikire kuri izo nimero ziri kuri screen. Sangwa ikaze nshuti namwe bakunzi ibiganiro cya kuri Tarsis Hope Ministry TV. Tubaramutse amahoro y'Imana kandi tubaha ikaze mwebwe mwese mwaje gukurikirana ibiganiro byacu no munsi, ariko kandi dushimira abo tumaze imeze duteramanya mu biganiro bitandukanye, ndetse harimo n'indirimbo zo guhimbaza no gutazira Imana. Nuko tuje mu kiganiro cyo guhimbaza no gutazira. Muri kino kiganiro Protector Kingizo ndagihagarariye, ndi kumwe na Wizo B ariya Rwanda rw'amasano mubona duze ibiganza avuga ati jemba ndahari ku gakofero k'umweru n'umunsi yaduhindura twambarira ibitenge kujya k'abakenyezi. Rero sinzi niko bazomwihanganira bambariye impuzu, ariko ngo nabo nyene baratwambarira amapantaro, niko numvise yidoga. Sinzi ko ari umuntu mbere kubihora sinzi. Nuko rero ariko kandi sinza kuba ndi cenyene, nza kuba ndi kumwe na Ifa ariko irindi zina kadagiyeho zaragivugira. Tukuramutse Ifa. Kije izina rya Yesu. Amen. Wewe wari waduhevye, wari wagiye? Nari nagiye gutembera. Nari natembereye umugenzi. Biremewe ko tubwire wari watemberereye canke nibanga? Nari nagiye mu ntari wanyu. Muhiri wanyu. Haje putse wacu baputse. Kiwacu ari mw'ijuru. Nyanza rake baragakuyeko. Gusa nabonye umugenzi mwiza azi guhumerekeza, yaramerekeza ashikanayo. Urumva? Tanganyika yaranjanye ingezayo neza. Urumva? Yara turi hano widoga ngo nturabona ikiyaga tukurungika ugenda kera ku nkengera z'ikiyaga ubu ntuzosura kwidoga. Aje Nyanza rake byo iramwerekeza makinisha. Tubwire Ifa, ni kintu wabonye Inyanza utarumenye kubona handi n'igiki? Agakeke? Kutuntu tw'imboga mugende ndibaza murabona ko naje nabyibushe watagase nkaka yatagasa afisa kabiri karenze nk'umusibo bari babonye. Ariko kandi ari kiganiro bakoze hano bahari ku bintu bijanye n'imboga. Uvuze imboga dutahure kimasho, irengarenga, umusoma, umukubi, nawe umushogoro no. Urancanze igihe kimwe nigeze kuvuga ngo imboga jeho navugaga irengarenga. Nizo mboga nyine. Baca bambwira none barindiriye ko nzanye n'inyama barabura. Babona utonmanukanyire. Babona nzanye irengarenga urumva. Rero imboga nahise menya ko ni ibintu by'inyama nyene, amafi, udukeke nyene. Utwara twasanze Nyanza. Wana turiyo vraiment. Tumeze neza. Ubwo zijya zindi tuzita imboga boga, bamwe zita imboga boga. Imboga nazo n'agakeke kandi niko bakuzimanye. Wana nukuri byagenze neza n'abantu basi barakundana. Tuzokwakira mu kiganiro c'intahe, reka dukomeze. Turi kumwe na Nana tuvabye tukwakira nawe. Murakoze. Meze neza. Okay. Ramutse abaje kudukurikirana reka kubagira ko amafseri wangu. Bajya ne wa boss bacu bataturavye koca gahera. Twoca dutaha. Ajye bariko barakuraba utwo wigira uzobone bamanuka muri commentaire ati kweli twebwe dufata iminota 20 twishe dufsura amazo turaba wewe hageze kuturamuka katugara ko nkuko. Ariko ngira aragwaye bati yo uragwaye pole. Uragiye kwa muganga. Ayo bavuze ngo muganga ntiyiganga. Umuganga akiganga. Igiswari kizo dukorera ishano. Ubwo ronatya Nana tubabye n'umuganga. Ariko ngiswari bavuga muganga acigange. Ubwo rero urondere muganga no akugange. Kanda kwihorere twigire kwa Sofoni turakwakiriye. Murakoze cyane, nanjye ndabaramukije amahoro y'Imana. Amen. Sante sana. Gi Sabwe? Bonjour, bonsoir, bon après-midi. Bon après-midi. Umeze neza? Ego ndashimye. Ni sawa. Turamukanya nande hariya na Ritia, amahoro nawe. Mara y'Imana bane nawe. Amen. Shalom shalom. Shalom. Nagira warakitse. Turi kumwe na mama Martina nkubita kangoto n'utudagara twicu twa bucungu no munsi wanzaniye. Ndakuzanye turaya. Sawa ntiwumva umeze aya ndayaguhaye vrema aya ndayaguhaye. Ramutse abaje kudukurikirana rero turakwakira. Shalom. Shalom. Oya hejeje.
yanzaniye ibiraya nta birebire. Twagiye kwande ariya ninde ni Gilen oya ni Eliane amahoro ye meze neza Eliane ni wamaze imisi amayinite muri rimikashi mwebwe mu mushore wamaze imisi anyoroganiza ubu muze mumbipa nzohita ndabatelefona amayinite no bwana yarampereye ko rungika kuririmira acatereka ko kabisa ngo ndamukoreye promotion ubwo araza kumpembe ya publicity nuko rero tugire gute reka turamutse abaje kudukurikirana tuvuga tuti shalom shalom Shalom. nuko rero gahunda y'uno munsi nuko iza kubipanze nuko tuza kuba tumeze twinjira neza mu kiganiro cy'uno munsi cyo guhimbaza no gutazira kiganiro no munsi imfata mikro nkayirekura nkayerekeza hariya hirya sofu namaze bisa turirimbisha neza wangu tubone yakire vora boss nturi kurabibona se Eliana navuze ga kuyikado nanje ndavyunganiye kuyikado ariko umuntu bahikata akikorana oya oya ntibayimwima ariko yige gukorana n'abandi sofone turakwakiriye fata vora kugira ngo kino gice tuyobore akoze cyane. Onye sanzurengeyu kubambira kandi twijyawe rindutira amajwi yose manangara iyo bonye sanzurengeyu bambira kandi twijyawe rindutira amatwi yose n'amanangara iyo nkubonye sanzurengeyu ubambira kandi ijwi ryawe rindutira amajwi yose n'amanangara iyo nkubonye sanzurengeyu ubambira
inyuma wibuka aho Imana yagukuye wongere wiyumvire icyo Imana imaze kugukorera ntacyo watanze kugira ngo ugere uno munsi bitume vuga ngo Mana ubuntu bwawe burampagije Yesu we nisanze mu
igihe bitari byoroshe warahabaye urabyorosha Kristo niwe duhanga amaso ndabyibuka Yesu we igihe wabikora uri wa mugore yaramaze imyaka 12 ari mu butiya nka Yesu we yagize iciyumviro muri we kubera umubangano wari uhari aravuga ngo nubwo nokora ku buyonga bw'impuzu ziwe hari byokoreka mu buzima bwanjye Yesu arangije kubikora wewe ubwiwe ntabwo yari azi ko bizamukunda ariko abikoze Yesu hari cyakoreka ubwo nyene umugende cyangwa
turaguhimbaza tuguhaye icubahiro turaguhimbaza niwe ukwiye gushimwa canke guhimbaza je gutazirwa ino ndirimo duje dusozera ko kino kiganiro cacu cuno musi kino gice cari guhimbaza no gutazira twadushimiye mwebo twateramanye kuva mu ntango kugeza uno muya turangirije dushimire Wizobi twari kumwe mu rwego amasanamu rero kandi ku rundi ruhande dushimire no garuka rwaduteramishije ndazi ko mwafashijwe natwe twafashijwe fata ino video yisangiza abandi benshi bashoboka kugira ngo wisangize uno munezero dushimira abo twateramanye tutarika ibiganza tugira ko tubike banura tubashimira tuvuga tuti bye 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 bye. Tarsis Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mwibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga, duhamagare cyangwa utwandikire kuri izo nimero ziri kuri screen.